Kw'izina rya Data n'irya Mwana n'irya Mutima Mweranda, amen. Bana b'Imana dusangira urugendo rugenda mw'ijuru, ndabaramukije mw'izina rya Yesu Kristu, nitugire Kristu. Muri iyi minsi nari maze iminsi ntariko ndakora ubutumwa bwiza, mugabo ubu tugiye kwongera kubandanya tuzirikana ijambo ry'Imana riba riri muri Bibiliya canke se iyo Mukama Yesu yampaye bishasha message yo guha abantu bose nkabikora uko canke buri umuntu ku giti kiwe. Rero nari nabasavye imbabazi, nababwiye ko ntari hafi. Kubisanzwe abatari babizi nari nafashe urugendo ngenda mu Burundi, hanyuma nari nzi ko nzobandanya kuzana tanga ubutumwa ndi mu Burundi canke se nkaraba mu nyigisho ziba zaraciyeho mbere akaba arizo ntanga mu magurupe, ariko nasanze bigoye, byarananiye gukora bivanye nuko amarezo wasanga hari ahantu ndi, ugasanga telefone ntiriko irafata, ugasanga bariko barantelefona ntibariko barandonka, canke nanje abo nipfujije gutelefona ntibariko sindiko ndabatora. Hanyuma rero nashaka nsaba imbabazi. Mu Burundi fise abantu benshi b'abagenzi kweri, kandi benshi n'abantu twagiye tumenyanira mu buhungiro. Hari abo twamenyaniye cane cane muri Tanzania, mu Rwanda si cane, ariko muri Tanzania nahamenyaniye n'abantu benshi kandi bambereye abagenzi, abenshi bambereye abantu b'ingirakamaro mu buzima bwanje. Byatumye rero mpaguruka mva muri Australia numva ku mutima wanje ko nagomba no kugenda kuraba bajya abantu twabanye neza mu makambi, muri Gitare, muri Rumasi canke se muri Rukore. Ubwo rero uko nari napanze nagomba kugera ku bantu batandukanye, ariko mu by'ukuri ntibyakunze. Ndasaba imbabazi rero mwebwe mwese mwanyiteguye mukabona singezi wanyu. Kubisanzwe nari nzi ko nagomba kuja muri Giteranyi, mu Ruzo, nkaja za Kirundo. Aho rero hamwe n'abandi kumwe n'abantu bahazi bagomba kuza barahandangira, ariko hari ahantu bitakunda ko ngera bivanye n'imodoka, kuko nko muri Giteranyi ahantu nipfujije kuja, umuntu umwe yaciye ambwira ati burya iyo modoka yanyu ntiyoshikayo, ntiyogenda mwiveyo, kandi koko hari mu misozi igoye ibintu nk'ibyo. Uwo mubyeyi rero acaya aduha imodoka yiwe aratwitaho, nukuri Imana imuhu umugisha cane. Hari abantu bamwe bagiye bahagarika ibikorwa byabo kugira bamfashe muri urwo rugendo nari ndimwo. Imana ibahe umugisha. Buriya abana b'Imana mu buzima bw'umuntu uwo ari we wese yonyumva, ni byiza kwihatira gukora icyiza, kuko ikiza uragikora ukagisanga imbere, kandi n'ikibi uragikora ukagisanga imbere. Si byiza rero ko dukora ibibi, ahubwo ni byiza ko dukora ibyiza kugira tuzobisange imbere. Noneho rero ibyiza iyo wabikoze no mu ijuru bizoduherekeza. Rero aho mu Giteranyi naboneye umugisha, mbona abantu banyitaho. Mu by'ukuri sinigeze nguraho n'amazi yo kunywa kubera abantu twabanye neza muri Tanzania, baratwakiriye, baratuzimanye. Mbega iyo nza no kugira imodoka nini, sinzi ibintu nari gutahana uko byari kuba bingana, ariko by'ukuri ndashimira abampaye amateke, abampaye ibiharage, abampaye ibitoke. Mbega nyene ngira umugisha no ku rusengero rwo paruwasi, ngira ni paruwasi ya Giteranyi, baraduha icumbi
baradusanga hariho ibyumba by'ingenzi, sinzi ko byo bari ibyumba by'ingenzi ariko ngira nk'abokotesha kuko nabonye ari ahantu hateguye neza. Rero abariho tuza twiryamira, kandi si uko ntari no kuza kuryama mu bantu twabanye, ariko bonyine bamwe muri bo bari bashimye no kutwakirira ngaho ku rusengero, kubera hari hafi y'uwundi mukozi w'Imana, yari umukozi w'Imana muri Tanzania tuzinanye, kandi hari abakozi b'Imana benshi twagiye tumenyanira mu nkambi ya Gitare na Rukore canke se na Rumasi. Rero nukuri sinzi ukuntu noronka ndabivuga. Kubisanzwe navuye muri Australia inzi ko ngiye kuri diplome y'umwana wanje, nahora ndababwira ko mfise umwana yiga mu Burundi. Rero ngenda ngiye kuri programa y'uwo mwana yagomba gutora diplome itariki 17 z'ukwa gatandatu. Ariko bana b'Imana, ibintu by'Imana n'agatangaza, sinari nzi ko Yezu yateguye ahubwo ko nzobanza kubyara umwana muri batisimu. Ubwo rero uko Yezu yagiye arabigenza, nisanze hariho umubyeyi, sinobivuga ku burebure, ariko Imana yarankoresheje kuri uwo muvyeyi ku buryo inda yari yibungenze, wogira ni je nari ndayibungenze, kuko icyo ari cyo cyose Mukama yarakincisha ko nkamubwira. Rero bigeraho umwana avuka, abavyeyi bipfuza ko ari je nozobabyarira umwana muri batisimu, ariko bakumva ko ntari hafi, bakumva ko ayo mahirwe atayahari. Ariko Yezu we yari yaramaze kubipanga. Rero numvise bariko barabimbwira, nanje nari naramaze kubooking indege, ndababwira ati nimuhumure, buriya Yezu yaragipanze, uyo mwana nzoshika i Burundi ariko wa gatandatu mu gitondo cyo kwa Mungu, ndazi tuzoba turi kumwe mu rusengero, nzomuvyara muri batisimu. Ntibyagoranye rero, nino bampaye ibyangombwa bituma shika i Burundi, bakabona ko nyene nkije byangombwa byo kubyara umwana muri batisimu. Ni birebire rero, ndashima Yezu ko kuri uwo munsi wa Mungu wari umunsi mukuru w'isakramenu. Ndanezerwa, ndaryoherwa no kubona narumvirije imisa ya mbere, nabyaye umwana muri batisimu mu misa ya mbere, ndarindira n'imisa ya kabiri, haba urugendo, ibintu naheruka kera, ngira umunezero udasanzwe. N'ukuri umubyeyi wanje Papa Yezu nahabwa icyubahiro, kubera ibintu yanteguriye byarandengeye cyane. Rero ni by'agaciro, kuko mu nzira, kuko bana b'Imana hari abantu baba baharabi ku Burundi, hari abantu usanga bari mu makamba atandukanye, ugasanga bariko barambwira ibintu bijanye n'u Burundi, mugabo bumvise inkuru zitarizo. Kubera ko njewe nashitse i Burundi mu masaha yo ku mugoroba i Bujumbura, kandi nagomba kuza kuvyara umwana Ingozi. Rero navuye ngo i Bujumbura mu ijoro, turaduga mu modoka dushika Ingozi mu masaha 6 y'ijoro kabisa. Umutekano wari wose, nabona atangorane. Hanyuma kandi byashakirwa ko saa moya zo mu gitondo banageze ku rusengero kuvyara umwana muri batisimu, kandi 11 nari namaze gukaraba. Ubwo rero saa moya nari mu isengero, imisa yatangura saa moya na nusu. Ibintu byose rero byagenze neza, ndashima Imana gose. Hanyuma itariki 17 z'uko kwezi nyene nza gutora diplome y'umuhungu wanje. Imyaka 6 yari iheze, kandi iyo ni ntahe bana b'Imana, imyaka 6 n'amezi yari iheze, hafi imyaka 7 umuhungu wanje tutari kumwe yiga mu Burundi. Ndashima Imana yabanye nawe, ndashimira Umukama Yezu, kuko
iyo ndiko ndaraba indero y'abana bari mu bihugu biteye imbere niyo yatumye jenza ndamuwa kuza ndajana abana muri Afrika. Uwa mbere rero nari namujanye kandi byagenze neza. Ubu rero twaragarukanye, yaramaze amashure mu kuvuga ama segonderi yarayimaze. Ubwo rero ndashima Yezu yabanye nawe, yamundereye agafashanya n'abarezi bamureze ku ishure yigako, hanyuma akaba yatahutse amahoro. Bana b'Imana, hari abantu benshi bahora bantera ubwoba, kura y'umwana uri umuvyeyi gitoye, bambwira ibibangira biriya nkababwira ni mwitonde, kuko nanje icyo navuganye n'Imana ndakizi, kandi ndazi ko Imana yashatse ko nkura y'umwana, Imana yongendera ikabinyereka. Noneho jewe narinzi ko umwana namurunditse kubw'ishaka ry'Imana. Rero ibyo rero ndabishimira Imana. Nkabwira n'abantu bari hanze, igihugu cy'u Burundi ni igihugu cyiza vrema. Ujanye y'umwana kwiga akura y'indero nziza, bafise imico myiza, nukuri uwo byokundira ntibyotuma atarungika umwana kwiga hanze, mu kwiga mu Burundi, kuko nyimba turi muri Australia, za Canada na za Amerika, kurungika umwana kwiga i Burundi ni iby'agaciro, kuko umwana amenya imico y'abarundi, amenya kahise ku Burundi, akamenya ikirundi, none akamenya n'icyo cyongereza cyangwa igifaransa, akabimenya byose. Ego ni iby'agaciro. Je narabikoze kuko mbona na musaza wanje nazanye ngaha ari umwana yarize, yaramaze amashure ngaha, ariko nyuma arahindukira ubu ariko arakorera mu Burundi, kandi ibyo akora ni byiza cyane. Ni byiza rero ko tutokwirengagiza igihugu cyacu cy'u Burundi, ahubwo ubwenge turahura ngaha muri ibi bihugu biteye imbere nibwo buzoza gufasha igihugu cyacu cyiza cy'u Burundi. Basi rero ndongera nkashima Imana gose kugaruka mvuye mu Burundi, byagenze neza cyane. Aho naciye hose Imana yarabanye natwe, haba mu ndege, haba gushika mu rugo. Imizigo nari ifise nayishikanye neza, kubera hari igihe usanga hari imizigo yatakaye, ufise ibegi zibiri hagataka rimwe canke, ariko ndashimira Imana nibyo ntarinzi ko biri mu mabegi narabishikanye amahoro. Ego hanyuma nongeye gusaba imbabazi babandi bari biteguye ko shiki wabo nkaba ntahashitse, kubera kweri nagomba kumara imisi ibiri. Nagiye umunsi wa mbere, hanyuma ndarayo umunsi umwe ngomba kuzunguruka muri Giteranyi, bukeye nagomba kuza kuzunguruka muri Kirundo. Rero kubera uko nahiyumvira siko nahasanze. Nasanze iyo ndiko naza guhiga abantu usanga ari kure, kandi mu misozi igomba kugenda, igoye kugenda mu modoka. Bica bituma rero hariho bamwe bibaza ko nzobagerako, hanyuma sindabagereko. Bantu b'Imana, ndasabye imbabazi cyane, kubera hariho n'abandi n'abanziti nzobagirira surprise babone tureha, ariko ntibyakunze vrema. Hariho abo numva bari ku mutima, kuko hariho nk'abari barambyariye abana muri batisimu. Ubwo nageze ku mubyeyi w'umwe, ubundi sinamugezeko, kandi nagomba kuza kumuraba. Hariho abantu twagiye tubana neza mu nkambi, hari n'abandi novuga byinshi, ariko byarananiranye kuza kubaraba. N'abandi nagezeko, kandi rero hari ibyo shima Imana cyane, kubera abantu nagezeko cyane cyane bamwe nasanze arabanyokuru, abantu b'abatama bageze mu zabukuru, kandi koko byari bikenewe ko tubonana, bakabona ko kuriya kuntu twabanye mu makambi, tunywana igikoma, tujya ibyo kujya, mu by'ukuri hari ibintu bindengera, kuko mu nkambi hari ababyeyi twabanye, naja guhiga canke se gupagasa,
bakaba basigaraniye umwana canke basigaraniye abana bakafashiriza abana abo bose rero numva nagomba kubagerako urumva rero nageze kuri bamwe abandi sinabagezeko ariko ibyo byose ndabishima Imana mwebwe rero bitakunze munyihanganire kuko narabonye benshi byarabababaje benshi barashavuye hanyuma mbere hariho n'abandi ngomba guhumuriza hariho abandi bari bazi ko ngiye bumva ko ngiye kuza ndasengera abantu tuzohura nk'abasengera canke nkagera iwabo canke nkababwira tugahurira ahantu mu buryo bwo kubasengera oya mu by'ukuri ntabwo porogaramu yari yo kuza gusengera abantu oya je narifise porogaramu mugabo usibye ko uca usanga hariho iby'Imana yateguye ko nokorayo je ntabizi ntisanga nagiye mu rugo rw'umuntu kumbure nkasengera ariko bivuye kuri porogaramu yo mu ijuru rero uwo ari we wese akeneye ko ndamusengera narama nabivuga urandika izina ukambwira n'ikibazo ufise ubugwayi wowe ufise canke ikibazo ufise hanyuma nkazana gusengera mugabo utishira mu mutwe ko jewe arije ngiye kuja imbere y'Imana kugira nagukure mu ngorane ufise canke ndagukiza ingwara ufise oya wumva ko nawe wisengera nanje tugafashanya gutyo Imana igakora ishaka ryayo rero uwo ari we wese arisengera kandi bikemera kuko Imana nta numwe idakunda kandi nta numwe itumvira ahubwo kutumvirwa kimwe ni ukwizera guke ko tuba dutandukanye mu kwizera kuko nimba jewe nizera rwose ko Imana iza kunkiza canke ko Imana ishobora kunkorera ikintu runaka ubundi nawe akaba ariko arakekeranya akumva naho yabibwiye Zipora umenga ntibifashe ibyo nyene ntibyokora bisaba kwizera ukumva ko nawe neza uri kuranywana n'Imana ibisigaye Imana irakora kabisa ibitangaza by'Imana birakoreka ego hanyuma rero ibisigaye nzoza ndabivuga ndiko turatanga inyigisho ubu ngiye gusubira gutanga inyigisho nkuko byahora rero hari haciye indwi zitanu canke se ukwezi kurenga rero ubu ndashima Imana nongeye gushima namwe kandi mufashe gushima kuko Imana yanzigamiye muri urwo rugendo rwo mu Burundi ikanzigama ibintu byose bikagenda neza yewe hari igihe ni ubwo naheruka mu Burundi mu myaka 3 canke 4 iheze barashatse kunkorera ikibi ariko umukama yari yarabinyeretse kandi umukama niwe yangwaniye rero abo nabo baba ari nk'abasuma baduteze mu ibarabara kugira bumve bibaza ati arafise amadolari arafise amahera ibintu nk'ibyo ariko ababikoze basigaye bamaramaye twebwe ni twavumbuye imodoka twagiye rero igikuru nukuba mu ruhande rw'Imana rero ndashima nukuri ndongeye gushima Imana urugendo rwaragenze neza abantu ntageze ko munyihanganire mu by'ukuri n'imvura iragwa ntishobora gukwira imisozi yose ariko buri ikindi gihe umukama niyabishaka tuzongera tubonane kandi bamwe murabizi no kuri telefone twama tuvugana ego muhezagirwe ariko mu bintu nsengera abantu baba bavuga ati bakeneye ko no basengera kubera ubukene bafise babuvemo canke se bumva ko no basengera kujiburaya canke gutunga ibintu ibyisi oya ibyo ntabyo ndimo ni ibyo sengera ibintu bijanye n'ingwara ibibazo bimwe na bimwe mu miryango ariko atari ibintu by'isi byo kumva ko umuntu ariko arahangayika kugira aronke ubutunzi bwo mw'isi ubutunzi bwo mw'isi ntibuduhangayikishe ahubwo duhangayikishwe no kurondera ubutunzi bwo mw'ijuru umukama Imana bahezagire cyane
mwarahezagiwe n'Imana murakoze ku izina rya Data n'irya Mwana n'irya Mutima Mweranda amen.